Twagomba tuvuge ibi by'ubuzima bw'umwungere wacu ikungiko Eliya. Hama rero muri ubwo buryo twaragize imfunyapfunyo kuko ntawovuga ivyamuranze byofata iminsi. Twaragerageje kwegeranya ariko twovuga mu njamake nkuko biri. Injamake y'ubuzima bw'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba, Pastor Ikungiko Eliya. Umwungere Eliya Ndikungiko yavukiye Ikiremba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Uretse iyo yagiye ariga amashuri nko muri Kongo no mu Mubirigi, n'ingendo nyinshi yagize zo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu byinshi byo mu isi. Ubuzima bwiwe yabumaze ari Kiremba, aharinze yitaba Imana aba. Yubatse urugo rwiwe muri Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962, yubakana n'umufasoni Rachel Mweminani. Imana yarabahezagiriye, ibahezagiza abana 12, umwe ariko yaramaze kwitaba Imana, hasigaye abana 11, abuzukuru 52, abuzukuruza 16. Imana imuhamagaye yisaziye afise imyaka 84, ari mu rugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu ca Canada kuwa ndwi Rusama 2024. Ubuzima bw'amashuri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 947 kugeza 1953 yiga ishuri ntoya hano Kiremba. Kuva muri 1954 kugeza 1958 yize ishuri ndabigisha yiremera muri Kongo iharanira demokrasi. Kuva muri 1959 kugeza muri 1960 yize ishuri nderabigisha yo mu Kibimbari ya muri Gitega. Kuva muri 1974 kugeza 1975 yize teology mu Bubiligi. Ibikorwa vya leta yaranguye hano mu gihugu. Kuva muri 1961 kugeza 1966 yakora ku ishuri ntoya y'Ikiremba nk'umwigisha. Kuva muri 1966 kugeza 1968 yakora ku ishuri nderabigisha y'Ikiremba Ecole Normale y'ico gihe, yari umunyababanga umusekreteri. Kuva muri 1968 kugeza 1972 yari muri iyo shuri nderabigisha y'Ikiremba, ico gihe naho yakora nk'umuyobozi w'indaro, directeur d'interna. Kuva muri 1972 kugeza 1974 ishuri yakoze ku ishuri ntoya y'Ikiremba ari umuyobozi. Ibijanye n'ibikorwa yakoze kandi n'ubuzima bw'iwe mu mpwemu. Umwungere wacu yavukiye mu nzu y'abavyeyi batari bwakizwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Yihanye akiri umwana muto afise imyaka 9, aho yiga mu mwaka wa 2 mu mashuri y'intango. Yabatirijwe muri mpwemu yera afise imyaka 13, yiga mu mwaka wa 5 mu mashuri y'intango. Amaze kuzwa mpwemu yera muri iyo myaka, mu mashuri y'intango hageza akaruhuko gatoya, nta mwanya yata, yacaja ahantu agasenga. Imana imuha kugumana nayo, imuha amavuta ya mpwemu yera, kandi yongeza agira itumye agasaba ko ituma n'abandi mu Burundi, kugira ngo mu Burundi bwa ruguru naho nyine bumva ubutumwa bwiza. Yabisengeye akiri umwana, naho
hazoshika ubutumwa bwiza bubohora kugira ngo nabo baronke mpwemu yera. Ageze mu mwaka wa gatandatu yaciye aja kwiga i Remera muri Kongo iharanira demokarasi, aho yagiye kwiga i Remera muri Kongo mu mwaka 53 yakomeje gukorera Imana mu migwi y'amashuri mu magrupe biblique i Remera. Nkuko yabikora mu mashuri y'intango yakomeje kuza arafata imyanya mu turuhuko akaja ukwiwe agasenga Imana. Ivyo vyamuhaye kunesha amageragezwa y'ubuto, ya myaka ya adolescence ikunda kugora benshi, yayimaze yuzuye mu umuriro mwinshi wa mpwemu yera. Umutwaro wo gukwiza ubutumwa bwiza mu Burundi bwa ruguru kugira nabo bahabwe kurya kuri mpwemu yera yarawamanye. Yasengewe kuba umuzego wa shengero gowe pasitori mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 72. Guhera uwo mwaka acarongora ububwiriza bwa Buhinga gushika muri 79. Mu mwaka wa 74 yagiye kwiga ishuri ya Bibiliya theology mu gihugu c'Ububirigi. Avuyeyo mu mwaka wa 75 niho yasengerwa kuba umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Yasengewe kuba umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba itariki mu mwaka w'2010. Yarangije urugendo rwiwe ari mu rugendo rw'ibikorwa by'Imana muri Canada igenekerezo ry'indwi Rusama 2024. Akaba yitavye Imana. Ishengero ry'Ikiremba rifise ububwiriza 108, abapastori 120, abadiakoni 1785, abavuga butumwa 1146, n'abakristo 2285 n'amajana. Aho yakoreye ibikorwa vy'Imana mu yandi mamisiyoni. Ubuzima bw'umwungere wacu bwabaye ubuzima bwo gukorera Imana. Amaze kubatirizwa kuzwa mpwemu yera yakomeje gukorera Imana mu mashuri atandukanye yagiye arigamo. Amaze kumva akanovera ku buryohe bwa mpwemu yera, akaba yarazi ko mu Burundi bwa ruguru batari bwamenye ivya mpwemu, yagize ubutwaro munini acanirwa cane no gusengera Uburundi bwa ruguru kugira ngo Imana yibuke aho hatari bwashike ijambo ry'Imana. Amagoze gusengerwa kuba umwungere wa kabiri w'ishengero ry'Ikiremba, yakomeje cane gukorera igikorwa cyo gukwiza ubutumwa mu Burundi bwa ruguru. Aho rero akaba yarafashije cane gushinga no gukomeza amashengero ya Pentecote ya Kirundo, Kagari, Kayanza, Mukoni, Gashikanwa na Maramvya ya Kayanza. No mu gice cyo hagati y'igihugu mu ntara ya Gitega, umwungere wacu yarahakoreye imyaka itari mike afatanije n'umuhisi Pasiteri Nikodemu Nyandwi n'abandi bakozi b'Imana. Ibikorwa yakoreye Ikigozi mu Kirundo. Ishengero rya Pentecote rya Kigozi Kirundo ryatanguye muri 1966 ritangujwe n'ishengero rya Pentecote rya Mugara. Inyuma y'intambara y'72 ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba ryaciye rija kuvyura ibikorwa. Umwungere wacu yagiye gukorerayo cane guhera muri imyaka ya 73, akaba yarakorereyeyo cane ashigikirana n'abapasitori uwitwa Muhisi Manwa Natanayeli na Paul Bamboneyeho. Abo bari amaze kwitaba Imana. Niwe yari umurezi w'ishengero rya Pentecote rya Kirundo. Niwe yabasabira byinshi, niwe yahagarikira iyubakwa ry'isengero rukaba rwinjiwe muri ico gihe muri 80, ari naho baca basengera abapastori ba mbere, hama barimwo umwungere wa mbere w'ubu Gatari
Wilson umwungere wa mbere wa hariya bo mu Kirundo muri uwo mwaka. Mu ntango niwe yigishije ibintu byinshi harimo n'isuku n'ingene bifata imbere y'abakuru na cane mu gusaba ibibanza by'insengero. Yahakoreye ibikorwa byinshi byo kuvuga ubutumwa bwiza, gusaba ibibanza by'amasengero no gutanguza insengero, kubatiza n'ibindi byinshi. Isengero nziza cane Murama na Cewe n'izindi nka Murore niwe yazirondereye imfashanyo ngo zubakwe hatibagiwe n'amashuri menshi. Aho hose yagenda yigisha ijambo ry'Imana, hariho yigishiriza ku kiyaga Cohoha akigisha nk'abantu 4,000 atakinyamajwi, abantu bakihana, impwemu mbi zikava mu bantu, ibitangaza bigakoreka kuko yakora acaniwe na bwa bushobozi bw'umuriro wa mpwemu yera. Hari igihe yabatiriza abantu 403 ari kumwe n'umupasitori baje bavuye Kiremba babiri, yariwe n'umuhisimu umwungere Pasiteri Nikodemu Nyandwi, yari arongoye ishengero rya Pantekote ry'Igitega. Abo bana 403 yababatiriza mu kiyaga Cohoha. Ahejeje kubatiza yasanze yariwe n'imisiba, ava amaraso menshi kugezaho atashobora kuja gusangiza. Ayo maraso yahagaritswe n'abariko baramusengera. Ibindi bihe bakabatiriza mu nzuzi zirimo ingona, ariko aho hose Imana yagiye imushoboza, imuha intsinzi muri byose. Niho yaca ahanura kubaka ingomero zigezweho, haca hubakwa ingomero. Muri ibyo bihe yahuye n'inzara, yashobora kumara indwi atarya, agakomeza asenga kandi avuga ubutumwa bwiza, kuko icyo gihe abantu bakijijwe bari bake cyane. No mu bihe bibi y'intambara igihugu caciyemwo, ntiyigeze ahagarika ingendo zo kuvuga ubutumwa no gukomeza amashengero yo mu Burundi bwa ruguru, na cane ishengero rya Kirundo. Ishengero rya Pantekote rya Kigozi Kirundo yagiye kuronka ukwigenga muri 1989, ariko aho hose yasengera abungere ba mbere, ariko umwungere yagumye arigendera kandi arishigikira kugeza yitavye Imana. N'imbere yuko aje Canada, aho yavuye yitabira Imana, yari yagendeye ishengero ryo mu Kirundo, hanyuma acararayo n'umwungere wo mu Kirundo mu gihe ca Pasika. Imana yamuhamagaye, yasezeye ishengero rya Kirundo, akaba yitavye Imana. Iryo shengero rifise ubwiriza 127. Mu Kirundo yafatanye na Muyinga, yarashoboye kuba yiriwe arakorera ibikorwa vy'Imana imuyinga, agiye mu Kirundo akacarara arakesha mu masengesho, bwaca akaja kwigisha ahandi. Ibikorwa yakoreye muri Muyinga, yavuze ubutumwa bwiza cyane mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara yarakoreye cyane mu bice bya Kagari, Karama na Mukoni, afasha gutanguza no gukomeza ayo mashengero. Mu ntara ya Muyinga, ishengero rya Pantekote ryatanguriye Ikayenzi, ritangujwe n'ishengero rya Gishiha inyuma y'intambara ya 72. Ishengero ry'Ikiremba ryaciye rituma bavuga butumwa Ngoraniwe Wilson na Makarakara Elisha baza kuramira no kuvyura ibikorwa. Ico gihe baciye bakorera hamwe
mu kuvuga ubutumwa bwiza umwungere wacu yarafashije cyane mu gushiraho ibicaniro Kayenzi yavuye yimukira Mukoni Karama mu Kigasogwe no mu Kagari mu Gashoho aho hose yashinze ibicaniro ubu ni ivyicaro vy'amamisiyoni manini aho hose yarafashije cyane no mu bikorwa byo kubaka insengero kugira abantu barongaho basengera kandi heza niwe yasaba ibibanza vy'Karama Kayenzi Mukoni na Karusi Kiremba yagiye gusubiza Gishiha Kayenzi na Karama muri 78 Kiremba ikigumana Kagari niwe yasengeye abapastori babiri ba mbere mu Kagari 84 harimwo n'umwungere wa mbere arongoye ishengero rya Kagari uyu munsi n'inyuma yaho naho Kiremba yari gushikiriza Gishiha Karama Kayenzi Mukoni umwungere yagumye akorerayo mu gufasha kwigisha abakozi b'Imana kubaka insengero kubaka amashuri n'amavuriro akarorero kagaragara n'urusengero yubakishije arorondereye financement rw'Imwakiro uwo mwungere yitavye Imana mu misiyoni ya Kagari ifise ububwiriza 39 abakristo 49 bihumbi n'abapastori 52 muri iyo ntara ya Muyinga mwungere yarahuriye n'intambara nyinshi cyane zigwanya ishengero ry'Imana utibagiye inzara ariko muri byose we yaharanira ko abantu bakizwa neza bakuzwa mpwemu yera ibikorwa yakoreye mu gashikanwa Ngozi uretse Kirundo na Muyinga umwungere yarakoreye kandi mu gashikanwa mu ntara ya Ngozi afatikanije n'umwungere Yoweri bigira abagabo arongoye ishengero rya gashikanwa hatangwirirwe n'umunani ishengero rirangurira ahitwa ritangurira Mushitsi akaba yarafashije cyane mu kwigisha abakozi b'Imana mu kuzana ba missioneri baba Sweda bafasha kwigisha abakozi b'Imana yarashoboye kumara ukwezi kose kurenga ariyo mu bikorwa yarakunda kuvuga ubutumwa bwiza kuko atakangwa no kurara mu nzu iteye ivyondo isakajwe ivyatsi ku kariri gato k'ivyatsi ari umwungere muri utwo tuzu akarara afukamye ariko arasenga Imana yarafashije cyane no mu kubaka insengero mu bice bimwe Ingozi bararengukishijwe kenshi mu ntwaro bagiye kugugara insengero yarafashije kandi mu kubaka amashuri y'intango ashigikira ubutumwa bwiza yitavye Imana gashikanwa ifise ubwiriza 45 n'abakristo 80,736 umwungere imbere yuko yitaba Imana yarasezeye ishengero kuko kuva itariki 28 gushitsa 31 za ntwarante uyu mwaka yararigendeye agiye gusezera mugabo batabitahura nawe nyine kumbura atobivuga cyane ibikorwa yakoreye muri Maramvya Kayanza imbere yuko ubutumwa butangura mu Maramvya Kayanza umwungere wacu n'abandi bahora baca mu gisagara mu Kayanza bavuga ubutumwa bongera batanga amajwi ya Pantekote mu gisagara cange mu isoko hama rero kwiherezwa batangura kubitahura muri 71 n'ishengero ryatangura neza aho ngo bahasanga abantu biravyingwa n'ibindi kuko bari bagisenga ibigirwamana mu Maramvya hagiye gutangura 83 hatangujwe n'umwungere Yoweri bigira abagabo avuye Mushitsi aho hose umwungere
wacu yari kiremesha mu gutanguza ibikorwa. Umwungere Wilson Nkoraniye yagiye kuza 84 inyuma y'ikibaterizo ca mbere. Ishengero rya Maramvya ryatanguriye mu kazu k'imbingo hajya nyene mu Maramvya, aho hose yarahigishije kandi ntiyatinya kurara muri utwo tuzu. Kuri we icari gikomeye yari imitima y'abantu. Nk'uko yakora ahandi no mu Maramvya yarakoresheje mu gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana, akaja mu basaba ba missionnaire n'abandi bashitsi kuvuga ubutumwa bwiza. Yaravugiye cyane amashuri n'ivuriro kuko byagenda bishigikira ubutumwa bwiza. Niwe yubakishije iryo vuriro asabye imfashanyo kuwitwa François. Yarashobora kumara ukwezi kose ari ukuvuga ubutumwa atabanje no kugaruka no kuraba utwo tuzu Imana yarakoze imukoresheje. Ikirema ntiyakunda kuhaba, yakorera cyane mu Burundi bwa ruguru. Yari yarihebereye ubutumwa kuko n'umuryango yawubamwo gake. Yarakunda cyane gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma mu migwi itandukanye arangije urugendo rwiwe Maramvya ifise ububwiriza 50, abakristo 45. Ikindi bazokwama bamwibukira ko n'inyigisho ubutumwa bwiza kugeza naho abantu bamwigana no mwijwi. Mu gusezera ishengero rya Maramvya yigishije ko bogumya ukwizera twahawe rimwe gusa. Uwo munsi ishengero ryamuherekeje n'imodoka yari mu baranga kwirekura, yagiye neza yasezeye. Ibikorwa yakoreye Igitega hatunganijwe na Luka Kayaga wo muri Kayogoro na Nathanael Gobahirya wo muri Kiremba. Baza barahamara iminsi nk'amezi 6 baza barakuranwa. Gitega ahashize ishengero rinini cyane. Imana ibiheregwe icubahiro ibikorwa yakoreye no kumugara. Kumugara ntiyahakoreye cyane, uretse ko yaja arafasha cyane mu nyigisho. Ibikorwa yakoreye i Bujumbura, yarahagarikiye ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura ikiringo c'amezi 6 inyuma y'urupfu w'umuhisi Pasiteri Mafefere Manase. Inyigisho za Bibiliya yarakunda cyane, inyigisho zinjiye muri za Bibiliya mu bana no mu bakuze. Akaba yitavye Imana yaratanguje inyigisho z'ijambo ry'Imana ryinjiye, aho abigisha ibitabo vya Bibiliya kimwe kimwe ku bakuze no ku bana. Ku bakuze izo nyigisho zikaba zari zimaze gutanguzwa mu misiyoni 10. Ku bana naho zikaba zimaze gutanguzwa mu misiyoni 7. Umwungere wacu yarafashanije mu itanguzwa ry'amashuri y'abapantekote muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Australia n'ahandi. Ibyaranguwe mu iterambere ry'igihugu iruhande y'ugukwiza ubutumwa bwiza, umwungere yaritaho cyane ibikorwa by'iterambere bishigikira iterambere. Ibisata nyamukuru yitaho byari n'inyigisho n'amashuri, amagara y'abantu, kwitaho imfuvyi, abagendana ubumuga, kubungabunga ibidukikije, uburimyi n'ubworozi n'ibindi. Ibijanye n'amashuri, umwungere yitavye Imana ishengero ry'Ikiremba rifise amashuri y'intango 142. Amashuri kuva ku wa mbere ku w'icenda ni 116. Amashuri yisumbuye poste fondamentale 52. Bibanza vyinshi vyo kwigishirizamwo abakuze gusoma no kwandika,
yarafashije cyane kandi no mwishigwaho rya kaminuza y'ibiyaga binini yo twita IGR. Ibijanye n'amagara y'abantu ishengero rifise ibitaro bikuru ibitaro bikuru hanyuma n'ibitaro vya komine imwe nyene, amavuriro mato mato 8. Ugufasha imfuvyi, ikigo c'imfuvyi c'Ikiremba, umwungere yabaye mu bantu batanguje orphelinat y'Ikiremba. Iyo orphelinat yatanguye 62 ikaba imaze kwakira abana b'imfuvyi 1000 kuva itanguye. Ubu hakaba haraba imfuvyi 87. Kwita abagendana n'ubumuga, ubumuga naco cabaye mu bintu vyamuranga cyane, ari mu bantu batanguje igikorwa cyo kwakira no gufasha abana bagendana ubumuga kwende. Ico gikorwa kikaba kimaze kwakira abana bagera ku 338. Ubu hakaba hari abagendana ubumuga 64 baharerewe. Indunduro muri ivyo bikorwa yaranguye vyose, yarangwa no kwicisha bugufi guhambaye kumuzezwa shengero koko ahimbara Imana. Arinza arangiza asenga afukamye agikesha nijoro, ari imbere ya nyenijuru n'isi nibanga rihambaye koko. Ariko ivyo vyose aho yagenda akora, baba bari kumwe n'umwungere umuhisi wacu, umwungere wa mbere Madengo Abedenego yitavye Imana, niwe yamushigikira kugira ngo amurungika gukora ivyo bikorwa hirya no hino. Ndaho yaduka ariko barasezerana, arinda arangiza rero ivyo bikorwa kibibandanya. Mu njamake ivyo yarangwe ntawo bihwanya, ariko hasa nahateguwe agatabo twibaza ko tuzokagwiza, na kandi cyane gafatanye n'ibikorwa bakoranye n'umuhisi mu minsi iri imbere kizosohoka. Imana rero baduhezagirire ibikuru bikuru, ntawo biheza ivyiwe. Ivyamuranga nk'uko hano vyavuzwe, ndakunda gusenga. Ndi muri Swede 86, wahora mwigisha Kongo yarambaje ngo mbega ari hehe ubu? Ndi n'umwungere wa kabiri w'ishengero ry'Ikiremba. Ndi kubere kumbajije uko ngo yari umuntu nzi kuva ari umwana yakunda gusenga Imana. Ivyo rero yarabigumyemwo, yarabikuriyemwo, na kugeza n'uno munsi ninkuko muvyumvise yarangije akibikora. Hama kandi twari tukimukeneye, ariko Imana yabonye ko akwiye kuja kuruhuka. Yatanguye kubivuga igihe kimwe twari dufatanye urugendo tuja mu Kirundo. Tuvuyeyo nari umudiyakoni, mbere nari n'umusore, ahandi gusengera abakozi b'Imana hariya mu Kirundo. Ariko anyonga imodoka tugeze mu Kayanza, yibuka umuntu bahora basengera hamwe w'Ibujumbura. Uwo muntu atatangura kunyiganira, naho hari nka saa moya y'ijoro mu modoka, ati naka yakunda gusenga ngo ndakumbuye Yesu, yakunda kuvuga ngo ndakumbuye Yesu. Ndahora ndumviriza ngo kuko yamukumbuye yaciye amujanga, ngo ndumva natwe ko dukwiye gukumbura Yesu. Ndabona handi sinasiye kugira icyo ndamubwira muri uwo mwanya. Arabikomeza aravuga, tujana Ibujumbura mu ijoro hagati. Ndahora ntinovuga, ariko aranyonga, amatobitahura yoca amererwa nabi. Dushitse ngaha narayombotse imuhira, nza n'ugiye kumufukamira. Niki kintu wavuze, ukumbuye Yesu, naka yamukumbuye ngo yaciye amujana. Nawe wavuze ngo ugomba guhera ubu ngo dukumbure Yesu, ngo hava tujana. Ndimwungere ndasavye, aho mukumbure akakujana uzoba udusize he? 88. Ndasavye ico gisabisho ugihindure. Turagukumbuye, tugomba kuturera. Ishengero ryacagukumbuye. Acarambwira ati humura, humura, naje narabonye ko ntubibandanya.
narasabye mbere imbabazi Imana kuko ibikorwa byari bikiriho, none Imana ishimwe yamwongeye imyaka ingahe 36 ivyo yakoze yarabonye ko hageze. Ejo bundi rero nja numva ariko aravuga ayisa n'umvugishwa ngo aya majambo yankumbuje ijuru, ngo numva nkumbuye ijuru. Ikarabaye aragiye. Ibyo ni muri no mwaka ntihatanguye kuvyumvikanisha bivuga, none natwe reka dushiraho Imana yashitse yamuboneye ivyogira ikimazi, kandi ivyo yabwiye arangura. Imana izodufasha tubifate nk'ankama, ntibitubisigaho nyene, tubigendere kandi ibikorwa yatanguje hirya no hino bize biramigwe bibandanye bikorwa, kandi Imana iri kumwe n'ishengero bizoshobora gukorwa nuko Imana ibaduhezagirire.